Mabuja karibu. Urakoze. Mugehererwe ibifungo. Murakoze. Igete. Sabwe. Ngo hano. Sabwe Mabuja. Nashitse. Igete. Izi njya ziteze gute? Washizemo ibiki? Tumeze nabi Mabuja. Igete. Nukuri. Urazi guteka. Je birantangaje cyane zinge ndiye ariko rya mbere uje ngaha ari gatenga zigashe nkuko. Nyene sanzu narize iby'ubuhinga bwo guteka. Rero mfitiye n'impamyabushobozi. Nisho gituma uzi guteka. Watsindiye rero bijyanye guteka. Nabyigiriye muri hoteli yo Kanyosha. Okay. Je urazi guteka. Salut. Non, karibu. Merci. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Uza neza? C'est bon, Karibu. n'amahoro. N'amahoro cyane. Ukunda fungura? Wakuza niko dusangiye. Birameze neza bro. Gusa narice kubwira ko ejo atakazi gahari. Ntakumbwira? Oh, merci beaucoup. Ni umukozi mushasha naronse. Wo? Umukozi? Uramuzi? Wowe umuziye? Uyu? Igete. Igete? Amafaranga nasize muri kirora mbere. Ntembona. Je nta mahera natoye n'ukuri. Ntayo watoye? Nta wundi muntu tubana muri ino nzu atari wowe. Yoba yagiye he amafaranga? Ushaka kubona ukuntu je foromwe? Ushaka ndakora kengene nkara jewe? Mbwira mu bugwaneza amafaranga yanje agiye. Mabuja nuko je nta mahera nabonye. Sawa. Uwase kwemera. Reka ndakwereka. Kandi telefone polisi. Allo? Isa. Ego ni sawa ndashimye. Aha kuri ya Vemari hari umuntu yanyivye. Sinzi ko muhashika. Ibarabara ni ibyindi. Nomero 5. Sawa mzamukazi. Jomba n'umukozi ha munzu. N'uyu niwe tubana mu nzu nabitse amafaranga nta wundi yatwaye miliyoni 2 n'ibinye. Mukobwa, ibyo wagiriza uravyemera? Mukobwa, icyo wagiriza urakizi? Jewe oya kuko naco nakoze. Amahera w'ivyo wasize, amahera watoye. Amahera? Jewe. Polisi, nimba atavyemera ngo mujana kumufunga. Ukabona ko bihari. Reka basi ndababwira ingene Cyagenze byagenze. gute? Amahera narayatoye mugana kuri ntara cy'umusigarana. Okay. Allo? Amahera arayemera ko yatoye. Ariko nanje nasigaye. Okay. Polisi. Cyane umuntu mugari. Nuko vyagenze. Oho? Ukuri ko byagenze? Nibyo ariko Ariko iki?
ariko sibwo buzima bwanje. Ivyo nabikoze kugira ngo nabari mutoni wanje yaragwaye. Mama yapfuye akiri muto. Wa mukobwa wawe hano ko umwana wawe atera aremba naho turiko turamutera imiti. Genda uhiga amahera kuko mumaze gukonsoma amahera menshi. Genda uhiga amahera kugira ngo tumutere uyu mwana. Atarukiye iserumiye igahera nta wundi muti nshobora kumutera. Muganga nukuri mukomeze kudufasha. Amahera ndiko ndayarondera. Harya nagufashije nk'umuvyeyi. Iyo ntabandi umuvyeyi n'ubundi nta n'iserumu nimwe canke umuti n'umwe nawe kumutera. Mbona nutwonkego tudafasha. Bizaba mukobwa ureka ibintu by'ubufyinyi kuko uyu mwana urabona ko aremvye. Muganga reka muganga nukuri turi imfuvyi. Mama yamusigiye akiri umwana muto cane. Nk'ubu nije ndiko ndayarondera jenyene ariko nukuri mukomeze kudufasha. Ndiko ndayarondera nukuri. Ntahura nanje ndi mu kazi k'abandi. Nukuvuga yuko akutegeza kuyarondera. Iyi serumiyi ukabona iraheze. Ata amahera araboneka. Uyu mwana araguca mu myanya y'intoka aragenda. Harya nagufashije nk'umuvyeyi. Ubundi ho nta n'umuti n'umwe nawe kumutera kuko urazi yuko atanakosyo wigeze utanga. Ibaza ko byumvise. Ndabasabye muganga nukuri mufasha. Nukuri ndagerageza kuyarondera ariko mukomeze kumukura. Niyo mpamvu nkubwiye ntiserumu ndamuterera na kwicuzuye. Uze kwiyaranja. Kuko utayazanye uyu mwana ntasubira gutega umuti n'umwe. Kuko nanje ndi ku kazi k'abandi. Untahure. Harya nagufashije nk'umuntu w'umuvyeyi. Yamudufasha no. Amahera amaze kuba menshi. Amusigira amaze amezi 3. Ico gihe rero yaragwaye. Kwa muganga bacabanca amahera menshi. Cyane usanga muri ico caho. Kuko atabundi buryo nari mfise. Ariko nukuri sibwo buzima mbayemo narahindutse. Oya ahora benshi ni kugira ngo urabe ko waronka akazi hamaje ngoma ngende naho aho gufata ingingo canke zomere nk'uwundi Aline bye tusubire Sasa turi kumwe sindaguherekeje. sawa musigara Numva igeze. Urashobora gutekera ibintu byawe ubu nyine ukagenda. Mabuje ariko simiruwo wumvise. Narahindutse bikuje. Igeze. Tekera ibyawe umvire mu nzu nyarutsa. Karibu sheri. Ego murakoze. Mrameze neza? Ego. Karibu. Ego. Sawa? Ego. Ku kazi cyagenze neza. Kuri kazi byagenze neza. Usibye gusa ko ndusha. Sana mwashitse muhira uraza kuruhuka. Okay. Ngenda kubaza. Wamukozi yashize. Bo byagenze gute? Sheri umukozi yari yaje azi guteka nukuri azi gukora buri kintu kimwe cyose. Ariko sheri hari ikintu kimwe twapfuye. Hari amakuru naronse avuga yuko aho yahora yahavuye kandi yahavuye yibye mbese no gufungura fungu. Hego bica bituma ndamwiruka ndumva umenga ntabwo namukoresha kandi. Madame. Jo uranzi wakeke. No kumenya ariko ndakubwira. Je nari umusuma. So Niba abato n'abakuzi. Sinavangura. Ariko habaye umuntu umwe amafaranga miliyoni 15. Asaba ko ndayashira umuntu. Ariko ngeze imbere gatoya amafaranga arantakarana. Ndaburi yonja, ndaburi yomva. Gusa hari umukobwa yaciye aza
yabonye ingene nataye arayanzanira naje umarariwe ataje mfise nokora muri uyo mwanya nace niyumva ko iyo nivyo umuntu ikintu ciwe ingene yahora amerewe bituma guca mpinduka kandi urabona uko mfise imico myiza ndanishimye ugomvye kumbwira yuko nari kumwemerera neza cyane rega nta muntu adahinduka mbega ubuswa nakoze none nkora iki washitse yige karibu cane igeze niwumva amahoro hama ndagusabe umbabarire nabujana nukuri nta kintu na kimwe mwankoreye igeze nyumviriza igeze navuze nabi nakwirukanye ntaguhaye umwanya kugira ndakumvirize sivyo ariko ndagusavye umbabarire nabujana nta kibazo na kimwe gihari n'ukuri igihe twanyumvise umbabarire sivyo sheri ingo yashitse igete ndakwingiza umbabarire kuba nakubwiye nabi igete ndakwingize igete nabuja oya ntibisanzwe wumva amahoro n'ukuri kandi ndakwingiza umbabarire sivyo sheri bisanzwe yashitse mana yaje shiri kumenga haraho uwo muzi che sa Uni wawundi nakubwiye ko yankuye habi sa nyuma byo kubarira uyu ni wo mukobwa wambwira ko yagufasha agatora amahera ugiye mu kibazo no uni yankuye habi ibyo ni by'ukuri igete waragize neza cyane watumye mpinduka umuntu w'ukuri imana ikumeze neza cyane no ibyo ntibisanzwe ahubwo nanjye nezerewe nuko ngiye kuhindura ubuzima igete twese ko sheho uje mu cumba murakoze nakoze busheya shira ndamaramara uko ari nojeze karibu ku meza ngere ku mfunguko ndasoza ntacyo bisigaye turasitiriye sawa Segura essa no telefone. Niye nasıl yaşanıyor? Umukozi mwamukuye. Wamukuye? n'ububazwa Warakoze ubushakashatsi turamuronka. Nari nta kumenya kumuba twa. Ash, Abraham mbone. Ashirisa na asimama ni. kuri nta mukozi n'ubu ugaragaza Brats. Yabise umugenzi. Reka umukozi n'umugenzi. Sinzi ko umuntu mutizi cyangwa umuntu hazo kugira akazi.
na kimwe no Ushaka namwe amahoro. No. Ega bashaka ngo ndikunda kurara. Yego. C'est bon. Non. Bon. Chérie. Baba ndavyibagiye. Niwe mubwire chérie. Igete! Cha kibazo cha igete. Ega sinabimubwira. Ha. Igete! Sabye mabuja. Ingwanje ndakubwira. Igete! Ari mu biki ko adashobora kunyitaba. Igete! Mabuja sabye. Nazi. Icara ngaho tuvugana. Ego. Hama igete. Navyibagiye kubwira hano wa mupapa yari ngaho hejuru. Hamwe utugaburiye saa sita wamushitse ari ngaho. Yari yambwiye yuko afise umugenzi wiwe afise hotel agomba umukozi azi guteka. Rero sasa amakuru mashasha ndandaguhe. Kandi azira kuryohera. Sivyo? Ego. Bakuronkeye akazi muri Club du Lac. Ego. Mabuja nivyo? Ego. Uke igeti. Igeti. Uviriza mwana. Igeti. Banza unyumvirize. Ndazi kuzi guteka. Ndazi ko akazi kose ugashoboye. Ico ngomba ndakubwire. Erega sikera. Nukuri sikera igeti. Igeti wanje. Kimwe gusa ndumva nzogukumbura. Genda witegure. Ubunye nibaza ko impuzu zimeshe. Ubunye bagira se gutora mu kanya raje. Igeti. None batako. Yege. Vai. Ndamusaba ikintu kimwe. Mukanya. Ndabumva boss. Igeti. Tuza mwana uvirize so wawe. Igeti. Sa. Sara kwiki kimwe. Wambere umugisha. Nazo ubira umugisha. Umvise? Umva rero. Haguruka ugende witegure kuko mu kanya baje gutora. Tishate cyane ubunyene. Igete. Ukewe. Ewe. Bintu biraza nabi. Umunezero atwaye. Mugabo shiri nyungura kuryoherwa.